shetani ari umuntu azosaba ikigongwe, shetani azosaba ikigongwe ivuga ati Mungu mbabarira, Mana mbabarira, je narakosheze niba narahenza abantu narahenza ibijuju, shetani ko azosaba ikigongwe nani Imana. Rero kuvuga yuko uno munsi shetani ashobora kwihana, rero na wewe nuzorindire neza ko shetani azo kwihana imbere yawe uri umuntu asanzwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe sana. Hamajewe uno munsi nashimye kuza ahantu novuga ko mu kiyaya, naje kuraba yuko Imana yobavugira iki ngira imbabazi kuko turabenye vyaha. Rero nagomba umuntu wese aza kunkurikirana nimba nigeze kumugirira nabi nuko ndabasavye mu mbabarire, kuko ivyisi ni busa murabizi, ibigora bigora abagabo, rimwe na rimwe turakora icyaha ariko gusa biratugora murabizi. Rero nagomba ndabasabe abantu bose bakurikirana TikTok yanje canke WhatsApp yanje mu mbabarire, umuntu wese nigeze kubwira ubwescro kubesha ukubita amakofi cyangwa kugutuka bari bikino gusa mba ndimwo ndimbuga kino kubuzima murabizi. Nuko rero Imana ibahezagire cyane. Cameraman uraraba ukupe kamera kuko ufise umutima w'imbabazi, kumbabarira yo yamaze kumbabarira. Udafise umutima w'imbabazi afise umutima wa shetani, naone umusaba gute, naone umuzare umuriyoni w'amadolari no fami kigongo. Rero murafise umutima w'urukundo nk'umurundi nyene umutima yamaze kumbabarira. Murabizi kabisa. Rero ntawabwiye yuko naje kwihana, naje mu kiyaya gusaba imbabazi, naje gusenga. Urumva naje gusenga kuko umuntu azi Imana agira kure y'abantu kugira iki, kuko urabona ko babonye umustar, babonye umustar ari mu kiyaya avuga ati none urya muntu agiye gukora iki. Bamwe badafise ikizere n'Imana bace biyumvira yuho ngo naje kuroga, ariko je naje kugira iki, naje gusaba imbabazi n'ubuhoho. Urumva n'ubuhoho murabona aho ndi, urumva murabona aho ndi. Nuko sasa bakuzi wanje, bakuzi wa X-ray bamu, bakuzi wa yake, bakuzi wakurikirana na Inyishu Media. Okay, Imana ibahezagire. Aho se nasengeye nugira ikibazo, ego Imana ibakire. Sasa murazi yuko umuntu asenga bivuye ku mutima, nabwo baba bafise ahantu ari hose asenga Imana kandi yizera neza ko Imana iriko ramwumva ivyo ariko aravuga. Rero Imana sikiragi, Imana nigoya amatwi, na wa mukobwa ari agoya amatwi. Imana n'umuntu uvuze i yumva b yumva kare. Rero bakuzi bene data nukuri dusenge cyane, turi mu hero gisi. Sasa isi iri kuri ahera, aho ubona papa na mama bariko baragira iki, babeshanya ngo barakundanya, ugasanga papa yagiye kurondera inkumi mu Kamenge, mama nawe afise mu diaspora. Urumva umwana nawe nyene akaba ufise mu diaspora ariya. Uvuga rero ibintu byarangaye, mugabo rero ushatse kwihana arashobora kwihana kare kuko aho tugeze kure. Mugabo rero naje nakuze numva yuko pole sana cameraman, pole sana, Imana iraguhezagira kandi urafise imigisha cyane. Urumva babe urashaka kuvuga ati ngo none ibi bintu bibaye byakera bavuga nibiki. Byo ndiko ndavuga ni ibintu by'ukuri. Urumva ni ibintu by'ukuri kandi bibaho. Rero ugira umutima w'ubuntu, wisubireko, usenge cyane, wisubireko kabisa, kuko kubona umunsi ndiko ndabayagurika ngaho imbere ya kamera subujuju. Ni Imana yo yavuze ati fata kamera wagukamere uje ahantu atabantu bahari, usenge cyane, ushikize ubutumwa kuri Inyishu Media. Jewe rero ubutumwa namaze kubushikana. Ufise umutima w'urukundo, ufise umutima w'ikigongwe, yamaze kugira iki, araza kubikurikirana. Rero turi umukozi mtukufu wa Ramazani, Waislamu niko bavuga, abayisilamu. Rero nivyo uno munsi ndumizirwa, ejo nzopfa, siza aho Imana izoshikiye, ariko jewe cyo nzi gusa jewe ahantu hanje ndahafise. Abana beza murakomeye, mugiye hehe? Mugiye kwiga. Imana kwaki Imana yarabira inzira nziza. Murambabarira je fise akavugo kabi niyo mpamvu naje kwihana ino, murambabarira. Cameraman tugeze ku minota ingahe? Urumva rero urugendo racari rurerure.
Uyu mupasiteri ari nyuma yanje muramuzi ko ari umuvuto. Pole sana. Uyu mupasiteri ari nyuma yanje yitwa Muvuto. Umwesikro wa pasiteri nawe nyene nagumenda mubwira ati ihane nuri umupasiteri nuwe nka papa wanje Banderasi ahorahenda abantu abesha abantu ngo n'umuntu avura kandi ari ubufraperi. Urumva? Rero kuvura umuntu suvuga ngo ufise ububashe bwo kuvura umuntu agakira kuko uratanta Imana ikagufashamo. Nicho kimwe rero safi baba nakuona una rentre sawa sawa. Urumva kuvura umuntu rero ni imani. Urumva ni imani kwizera gusa na je ndashaka kuvura wewe ndiko ndagusengera ubu nagushikiza amajambo meza y'Imana akubwira ati Imana iriho rakubona urakira neza nimba ugwaye umusonga munda reka ndagwa amazi namaze kuyasengera neza. Abapasiteri benshi basengera abantu bagakira kubera iki ukwizera gusa. Abashehere rero n'umuntu wese atari gusa we izera Imana ko abaho. Urumva musengere arashobora gukira. Turi kintu byo gufyikiriza rero hama nagomba bashimire abantu bari mu mafungo nka jewe bihanganira ibigeragezo kuko ibigeragezo ni byinshi. Urazi ko intumwa z'Imana kenshi zahora zigeragezwa muri uku kwezi nyene murabizi. Ukuvuga rero nawe uri umukirisi urangurikirana na Yesu yarageragejwe mu gihe ari mu mafungo. Urumva sasa tugerageze rero twe twibuka Imana rimwe na rimwe basi. Utari umuntu yibuka Imana uvuga ati uno munsi n'umunsi w'Imana basi uno munsi nahaye Imana avuga ati Imana bana papa Mungu fasha mbabarire fasha ibintu wese nkora bimeze ukuntu Imana irumva umuntu iratahura umuntu. Je rimwe na niyumvira ati shetani ari umuntu azosaba ikigongwe. Shetani azosaba ikigongwe ivuga ati Mungu mbabarira Mana mbabarira je narakosheze niba narahenza abantu narahenza ibijuju shetani ko azosaba ikigongwe nani Imana. Rero kuvuga yuko uno munsi shetani ashobora kwihana. Rero nawe wewe uzorindire neza ko shetani zo kwihana imbere yawe uri umuntu asanzwe. Bro sasa ibintu byose ni etape par etape. Bro etape par etape. Jewe rero uno munsi jewe neza na neza niyumvira neza yuko Imana Imana jewe yaramaze kundegurira ikibazo cyanje cyiza jezo shikira peponi kandi je cyo ndakize 100% kuko ivyanda bikora sinovuga ko ndi mweranda ariko fisaka gatima ko kwibuka rimwe na rimwe Imana avuga ati Mungu nimemtukana mtu fulani naramtuse Patient naramtuse Banderasi naramtuse Muvuto naramtuse Bari naramtuse Amede n'abandi urova natuse bakiza Mana mbabarira n'ukuri narakosheze acha negera abajya nyene nigeze kuvugana nawo nagabigira ati bana wazi igihe ari shavu mubabarira turabastari mu mitwe rushemo makodi urumva bigasha biherera ngaho. Rero we mwashaka kuvuga ati ujya mu type ni mu hypocrite cyangwa ufata ujya mu type no Yesu ni mu hypocrite mubimenye. Rero bakozi ba Nyishu Media bakozi ba X-Ray bamu bahebi yake turi kumwe ndarushe ariko narushe ndiko ndatanga ubutumwa bw'Imana niba ndiko ndavuga uko je ndiko ndavuga ahubwo ndiko ndavugishwa ni umutima mwera ndiko navuga ni mpemu yera Allah yanyinjiyemwo kugira shikiza ubuntu si ya comedy no sanze nkora urumva si ndiko ndarealize indirimbo clip urumva cyangwa cinema urumva mubimenye. Rero tuheraheze no gusenga tuve mu bikorwa mvuye mu gihoco c'Imana uviye n'ibindi nyene byo guprofitiramwe ko turaprofita ubwe tugiye gusenga Imana ja duprofitiramwe kuko ahantu ari Imana ni wabari imihezagiro. Tuvuga ati rero ari gikorwa twajeje gukora ntajeje gusenga ico gikorwa ndibaza kizoza kifise imihezagiro myinshi cyane. Patient ugara kamera kandi murakoze cyane mugire commentaire nyinshi cyane.